ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima niko byagenda mukomere cyane bavukanye basatiritse turi kumwe ku rugamba rw'amahoro mu Burundi jewe ndavuye mu gacerere narimwo kugira ngo ndababwize ukuri hari ibintu biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi abarundi ubwabo b'indyamunyo kandi b'inkoramutima mu gisirikare no mu gipolisi ndetse no mu ntwaro badahagurutse ngo berekane aho bahagaze mu bijanye n'ibibazo biriko birabera mu Burundi na cane cane ikibazo c'umutekano muke uriko urabera ngaho hakurya mu gihugu ca Kongo. Twagomba tubatangarize yuko igihe tari kera cane ingabo zacu z'u Burundi ziri aho hakurya muri Kongo ntako zitariko zirakora kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano zongere zikingire n'igihugu cabo nk'uko babisezeranye. Rero ikibazo turiko turagira ni iki? Turiko turaraba mu magroupe ari hirya no hino, hari abantu bariko baritanga barondera amakuru hirya no hino mbere bagashika no kuri tele bakabona ibiriko biraberayo. Nagomba ndababwire ubupfu n'ubupfane Goma na Kongo bwagiye kugira, bagiye gufata ibintu minenegwe baza kwiyumvira kwifukura bamaze gushikirwa n'akaga. Ariyo mpamvu ubona ariko hakoreshwa ingufu nyinshi kugira ngo umutekano wongere ugaruke. Aha rero ndashobora kuvuga nti mu Burundi hari umuntu yigeze gucisha message yanditse ahanye mu magroupe atandukanye mbere iranashikana kure no mu bihugu byo hanze. Uwo muntu yerekana neza amakenga afise ku bijanye n'umutekano w'igihugu na cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Bantu mujeje ntwaro mu gisagara ca Bujumbura ba mustanteri ba chef de zone bakuru b'imitumba aribo ba chef de quartier bantu mutwara abanyumba 10 nagomba ndababwire ko nyumba mutiyumvira ko igisagara canyu coba kiri mu minwa y'inkozi z'ikibi uko no kwihenda gukomeye kandi gukomeye. No kuvuga ko umwana w'umuhima arategura ikintu akagitegura neza, aje kugitegura akagihereza umwanya wo kugikorerako, ntagikora gihuruduka ararindira umwanya. Ndabibutse ko aha mu gisagara ca Bujumbura huzuyemwo abanyamahanga batandukanye na cane cane abakongomani ubwabo baza baje kurondera ubuzima n'abanyamurenge baje bitwa ko ari impunzi. Nagomba ndababwiza ukuri, abantu mufitinisha ikintu cyitwa umunyamurenge umututsi w'umunyamurenge, mumenye ko muri ko mufitinisha ikara rya kako riri ku muriro. Ni nko gufata urusasu ukaruterera mu ziko ukaca usanza amagara imbere y'iryo ziko, mu bisanzwe ubu uri umwiyahuzi. Abanyamurenge baramaze gusanzara mu gisagara ca Bujumbura. Nimugende murabe abariko barahunga baza bagana igisagara ca Bujumbura n'abanyamurenge nyene, kandi abo nyene harimwo abanyamahanga baza bavuye za Canada za hehe, ukibaza impamvu umukanadiye afise ubwene gihugu bwa Amerika ashobora kuva muri Canada agaca muri Kenya agaca mu Buganda, akava mu Buganda kuririnda agaja mu Rwanda, akava mu Rwanda akaruhukira i Burundi, akamenya ihoteli ashikiramwo, akamenya n'imisi azohamara, mbere akanakubwira yuko atakintu ariko arakora ariko aritemberera gusa yirabira ubwiza bw'u Burundi. Bantu b'Imana, twagomba tubabwire ko amakaritsiye nka yose mu gisagara ca Bujumbura mukaza muhana ntahangwa abanyamurenge bayisanzayemwo ni bice nka 40% by'abantu b'abanyamurenge bari muri kino gisagara, na cane cane mu amahoteli no mu mihana y'abantu. Amazu menshi bariko arapangwa ku buryo chambrette imwe ushobora gusanga ibamwo nk'abantu 10 canke 20. Ivyo rero baraza bagafumbatisha amafaranga abajeje intwaro na cane cane kuva ku banyumba 10 gushika ku bakuru b'imitumba.
abashefu de zone hanigiye batanabimenya ariko mugabo iyo babimenye nabo mbega bakora iki abajeje igipolisi mu mazone abajeje igipolisi mu makomine abajeje igipolisi mu ntara ndetse no mu gisagara mbega iyo raporo baba bayishikiriza umushikiranganje wo kwivuna basi hamwe n'umushikiranganje w'umutekano w'igihugu w'abene gihugu atagikozwe ubu hari hageze yuko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umushikiranganje wo kwivuna basi bamera nka kurya kw'amahasa mukuru na butoyi badasigana bama bafatanya amaboko bakama bariko barabonana canke bakarondera ukundi buryo bahura kugira ngo bashobore kuza barakemura ikibazo c'umutekano umupolisi canke umusirikare ntazoza kugwanya umwansi mu gihe uwo mwansi bahagararanye mu byo tuzi muri kahise kacu kirazira ko umwansi umuha umwanya ngo akwegere umwansi wamumenye umugwaniriza kure y'ahantu usanzwe uherereye none hari kwakorwa iki kugira ngo tuzibire aba bantu tutazi iyo bariko barazanana ikindi naco ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano nibufata ingingo ruhasha canke zihutirwa mu bihe bitugoye mu gihe aba bantu bariko barahunga bagana igihugu cacu na kare mubona ko Buvira na Bukavu batari kure cane hafi y'igisagara ca Bujumbura ni koko kuba bahunga si kibazo kuba bahunga umuntu wese arahunga twese twarahunze nibategura amakado de déplacement nibategura ahantu bashobora kubashikiriza aho hantu hacungerwe n'abajejwe umutekano aba bantu bamenye yuko bacungerewe kandi batoshobora kwidegemvya umuvukanyi wacu yaratanze message aratubwira ati yamara nihabeho itangazo canke habeho gufatikanya mu bikorwa mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu natume ko abajejwe uburere atume ko abajejwe amashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo bikunde begeranye abantu babo basanzaye bahora mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu ayo makambi basigaye agaragara nta muntu n'umwe ariyo bose bariko baritemberera abo bantu ntituzi ivyo barimwo bamwe baraboneka abandi ntibaboneka abo bantu basubizwe mu makambi kugira ngo bikunde uruja n'uruza rushobore guharurwa kandi rushobore kubonekana ingene ruko ragenda ariko ico byo byose nta kiriko kirakorwa rero twego ko tubibona kandi tubikurikiranira hagufi nuko umunsi umwe igisagara ca Bujumbura kizokwikangura kiri mu muriro kitagira gitabara aho tubivuze kubera ko tubona uburorero buriko burabera handi mu bindi bisagara aho hiyo hakurya muri Kongo ukungene bagiye baripanga n'ingene bagiye baratunganya urugamba rwabo rw'intambara rero ntutererekana igikorwa inzego z'umutekano nimuze mufatane mu nda ico gikorwa gikorerwe mu bumwe no mu rukundo kugira ngo dushobore gukingira igihugu cacu n'abene gihugu n'ivyabo ugiye kwitegereza mu bisagara vya Gitega bisagara vya Ruyigi bisagara vya Muyinga na Ngozi ahantu hose usanga umuntu yitwa umunyamurenge ahaja ari umwe inyuma y'indwi imwe usanga bashika 10 canke 15 abajeje ntware bakarabira hasi bakitekerereza bakanuma bakabona ko mengana ibisanzwe tugomba tubamenyeshe yuko aba bana b'abantu ayo bariko barakora muri Kongo nk'uko umuhinga w'umunyamerika yarayabivuze mu vya politike ati nta kuntu ufata Kongo udafashe Burundi bategeza gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara yake mu Burundi narijya babona yuko abarundi aribo babangamiye muri ico gihugu ca Kongo aribo bariko barababuza amahoro kugira bashike ku ntego zabo bategeza gukora ibishoboka byose kugira bahungabanye hagati mu gihugu kugira ngo inzego z'umutekano zijuragirike ziburi ico zifata nico zireka aho rero turiko turabura demeri kenze twabitanguye ukunyene babifata minenegwa ariko noneho mwaragiye mubona ivyagiye birakurikirana n'ubu turiko turakoma induru ujeje igipolisi mu ntara ya Bujumbura ujeje igipolisi mu gisagara ca Bujumbura maire de la ville umushikiranganje wo kwivuna basi umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu nimuhaguruka ico kintu mugihagurukira umutekano utarahungabana mu maguru masha kuko hazogera igihe nimbonera kure zitaronka ico zikora kandi zitaronka uko bizigwanira canke zigwana ko abazo kubera ubwinshi bw'abo bantu bazoba bamaze gukontorora ingene abo bantu bariko barakora twege nibwo tutabahiga bobo baraturaba baratwiga mu gitondo gushika ku mugoroba umuntu wese yogira ico akoze kugira ngo iyo ishikira abo ijejwe gushikira yo itanga kugira ngo twumve ko twokoroherwa na cyane cyane mu gucungera amahoro n'umutekano muri bwa bumwe bwacu ntiharamba Burundi
n'abarundi bo bene bwo. Imana iturinda kabi n'akabibi kazoza. Cinaragwana ribarikiwe, ngira ngo iryavuzwe riratashye. Buno tuvugana mu masaha atambutse ubwo ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadayi cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi cyafashe ijoro ryose kidakoze, ngira ngo ni inkuru itari nziza ku bagenzi bahanyura, ndetse hano twabonye n'indi nkuru byose ariko nibyibonekeza guteza akaga, guteza imyivumbagatanyo ndetse n'intambara, ariko ibyanditswe bigomba gusohora. Uyu munyamakuru Dieudonné ngira ngo ni umuntu wari usanzwe ari umusesenguzi aba hano mu Rwanda. Nyuma y'akagambane k'abanyarwanda, nyuma y'akagambane k'ababaga muri Zambia, akagambane k'abarundi, ngira ngo uyu yabaje kuba akurwa mu karere ka Bugesera anyuzwa mu Kirundo, yego kushika i Bujumbura muri documentation y'i Burundi. Urwego rw'iperereza rw'i Burundi ubu rumufite mu minwe cyangwa mu biganza. Mugabo ngira ngo hajemo n'ibibazo by'ubukene impunzi zihura nabyo, ngira ngo keshi na keshi habamo igihe umuntu aba ari mu bukene, wahamagarwa na nimero ukizera ishutu, ukizera abantu bose. Niho haje rero kuba erere yo gushimutwa kuwitwa Dieudonné. Ntabwo turamenya icyo HCR yatangaje, n'u Rwanda ntiturumva icyo rwatangaje, kuko uyu muntu bari bamufite afite ikarita iranga impunzi mu by'ukuri, ariko abo bose turategereje ikintu batangaza, kuko ngira ngo mu mibanire n'amahanga ntabwo byemewe impunzi idashaka gutaha. Itegeko ntago yemerera igihugu icyo ari cyo cyose gutwara impunzi ku ngufu. Impunzi ubwayo niyo yifatira icyemezo cyo gusubira mu gihugu ikomokamo cyangwa se ibarizwamo. Rero ngira ngo nanone wasanga nanone ari iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Ejo bundi buherutse kumurika abantu bapasinze mu rwego rw'iperereza, ndetse abantu babona n'amafoto, harimo abamama cyangwa se abakobwa, abasore, abagabo, tubabona mu nzego rero bagaragara mu mashusho, mu mafoto ko bapasinze. Ngira ngo rero nanone byaba ari byiza cyane Burundi bubaye buteye imbere nabwo mu rwego rw'iperereza cyangwa se mu rwego rwa documentation nk'igihugu byiza. Ariko nanone uyu ni umurundi mwene wanyu, kumutwara mukamwica nabi, kumutwara mukamubabaza, kumutwara, ngira ngo abantu bafungiwe muri documentation y'u Burundi murabizi, nta miyaga kweri, ni ibintu bigoye cyane. Giye nafungiwe muri Beseri, ngira ngo igihe kitari gitoya, ariko abashoboye, abantu babaye muri iyi mpimba, cyangwa se bakajya kubarizwa hariya, cyangwa bakajya kubazwa. Murebe umuntu wo mu Buyenzi uherutse gupfa, bamwishe urupfu rw'agashinyaguro, bamwica nabi, baramubabaza kandi bamwambuye n'amafaranga ye. Ngira ngo rero Dieudonné yaramaze igihe mu itangazamakuru ababaza abantu bitwa abasendi dede cyangwa se abadede, ubwo yakundaga kuvuga cyane akanenga igisoda cy'u Burundi kiri muri Kongo, icya kabiri akanenga ubutegetsi bwa sendi dede FDD butabashije guha igitora bene gihugu, kabiri akabasha kunenga uburyo igihugu cy'u Burundi gikenye kandi gifise byose. Ariko nanone mpumurize abarundi n'abarundikazi, mu makuru ufite meza nuko Imana yanyemereye ko uyu mugabo iramuzigama vraiment, nta kiziga cye bari butoragure, uko byagenda kose arahanyuzwa. Ariko Uwiteka muhagarareho, ngira ngo ndamutabariza mu buryo bwo gusenga, turamutabariza mu buryo bwo kumusengera. Mpamya ko ari umurundi ukunda igihugu, ukunda abarundi. Mugabo ntabwo ari uwo gupfa, si umurundi wo gupfa. Ntabwo yakoze ibyaha kurusha abasendi de FDD, ntabwo yakoze ibyaha kurusha Reverend Kuriyo cyangwa n'imbonerakure zose. Uyu mugabo kandi kunenga biremewe, kugaya biremewe. Siniyumvisha rero impamvu bo bafashe umwanya wo ngira ngo rero barundi kazi, ntabwo uyu ari we munyabyaha mufite kuruta abandi, ahubwo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo umunyabyaha rero afashe undi munyabyaha kubera ko ibyaha bye bitagaragaye, wakagufata, ujya gutokora gatotsi kari mu ijisho ryabanza areba umugogo uri mujye. Kandi
twese ngira ngo n'uwo murongo twakabaye tubare mugabo rero abadede uyu mugabo Diyodoni ngira ngo mu minsi amaze n'igihe yakoresheje ntabwo yigeze yumvikana ntiyigeze ahuza na CNDD-FDD kandi CNDD-FDD nta nubwo ahanini navuga ngo izize ni Imana n'umugambi w'Imana. Abadede nta muntu bakwiye gutaha umujinya, nta muntu bakwiye kwitwaraho umwikomo, nta n'umuntu bakwiye kurenganya. Nari nkibabwira rero uyu mugabo uburinzi bw'Imana bumubeho kandi ukuboko kw'Imana kumubeho, ntazire ubwoko bwe, ntazire ibyo yavugaga. Nukuri tumuragije Imana Data aho uherereye musengere n'abandi basengere, kuko urumva mwigengesere mwihangane ibintu mubikore mu buryo buboneye butabateza akaga. Nimero zose biragoye kuzitaba n'ibindi kuko urumva niba umwe bamushimuse bakamwiba bakamusubiza i Burundi, uyu munsi akaba ari mu rwego rw'iperereza cyangwa muri documentation, ngira ngo ni ikintu ku mpunzi kitari cyiza. Ubwo rero sahizi impunzi ziri Uganda, impunzi ziri Tanzania, impunzi ziri mu Rwanda, impunzi ziri Kenya, impunzi ziri Zambia, Malawi, ngira ngo nta gihugu na kimwe navuga umurundi atarimo nk'impunzi. Mugabo rero ikintu navuga ngo gitangaje cyangwa se umuntu akwiye kwigengeseraho nuko akwiye kuba maso, kuko urumva shitani iri kubaronda ziri kubahiga kandi ikoresheje imbonerakure n'abadede. Rero reka mbwire umuntu wese ukurikiye Imbabazi TV 3 5/5 nukuri turi kumwe, kandi nanone ibintu bibakura umutima ngo bibaca ivutu. Oya, Daniel yarafashwe Imana iramubohora, abamufashe ntibari bamukunze. Saduraka na Abedenego na Meshake barafashwe, Imana irababohora. Ababafashe suko bari babakunze. Yosefu yagambaniwe n'umugore wa perezida, ababafashe suko muka Potifari wamugambaniye suko yaramukunze. Uw'Imana irinze, uw'Imana ihagazeho ntacyo ashobora kuba. Nkumurije abantu rero nta gikuba gicitse, ahubwo mu musengere niba ari ngombwa ko ahanyura, kandi ibi birimo kuzamuka mu ntera. Nta kintu kibera ubusa. Hari igihe uwagambanye n'uwakinyiza idiri azi ko yungutse, ariko Imana yo uyu mugabo ntabwo yari umwanzi w'igihugu cy'u Burundi, ahubwo yari afite ishyaka n'ishyari ryo kwifuza ko igihugu cye cyatera imbere. Ntabwo numva ukuntu rero abantu babiremereza bakavuga ngo yari umwanzi w'igihugu agambanira igihugu. Ntabwo yigeze agaba igitero icyo ari cyo cyose, nuko yavugaga ibintu ko abyumva nk'umuntu kandi w'umunyamakuru kamemu, nta nubwo umwuga we ari guhagarara kandi ari kubona uburyo ki yabandanya. Navuga rero ngo ntabwo tubwiye abantu ngo mujye mu kiriyo mu cyunamo kandi nta n'ikidashoboka. None se ko na Yesu mu isi bamwanze, mwibara bakunda bate? Rero abanze umwami wawe ntabwo babakunda mwebwe. Ngira ngo yari n'umukristo wemera Imana, wubaha Imana, mugabo byashitse nyine, byashitse. Ntabwo ari ikinyoma, si n'igihuha. Ibisigaye ni ukumusengera kugira ngo ibintu birushirizeho kugenda neza. Turabashimiye rero, mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza, kandi Uwiteka abazigama barinde. Amen.